Amahoro Imana bane namwe bakunzi ba Isaac TV aho muri hose muhinga itandukanye yose yisi nko mubizi twama tubazanira amakuru yose akoravugwa ama news exclusive zose muzisanga muri Isaac TV na cyane mukaba muzi yuko tubashikiriza agamba news agezweho muri industry ya buje flavor buje movies eka n'andi makuru atandukanye. Inkuru rero idushikiriye ubunyene mukanya mu Burundi inshuro ya mbere batoye abantu babiri bagwaye ikiza cya Corona virus. Umushikiranganje w'amagara y'abantu aheje kubimenyesha abanditsi n'abamenyesha makuru ariko akaba yahumurije kandi abanyagihugu yuko botekana aho bari hose kuko amagara yabo bagwayi atagaramiwe cyane atari kirenga cyane. Reka tumukurikirane mu kiganiro aheje guha abanditsi n'abamenyesha makuru ubunyene mukanya umushikiranganje w'amagara y'abantu tumumvirize. Ibitaro byo mu giteranyi n'ibitaro vya Bumerek byaramenyesheje ubushikiranganje yuko hari abantu bikesweho ibimenyetso vya coronavirus. Abahinga bo mushikiranganje baciye bihutira kubasuzuma no kubafata ibipimo. Mu bitaro byo mu giteranyi bari abantu batatu baje bava mu gihugu ca Tanzania, muri Bumerek nabo bari abantu babiri. Ibipimo vyakozwe muri laboratoire ya INSP byerekanye ko abo bantu bo mu bitaro byo mu giteranyi bari baje bava muri Tanzania uko ari batatu atakiza ca coronavirus bagwaye. Mu bitaro vya Bumerek biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura bari abantu babiri bari bagiye kuhivuriza. Uwa mbere ni Murundi w'imyaka 56 abangaha mu gisagara ca Bujumbura akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari mu bitaro kandi afise ibimenyetso by'ibicurane kuva igenekerezo rya 18 ntwarante 2020. Ugira kabiri nawe nyene n'Umurundi w'imyaka 42 abangaha mu gisagara ca Bujumbura akaba yaheruka kuva i Dubai aciye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari yaje kwivuza afise inkorora, bicurane n'ububabare bw'umubiri. Ibipimo vyakozwe muri laboratoire ya INSP byerekanye ko abo bantu uko ari babiri bari mu bitaro vya Bumerek bose banduye umugera w'ikiza ca coronavirus. Ingingo yafashwe nuko abo bantu uko ari babiri baca bajanwa ahatekanijwe gukurikirana mwe nabo bagwayi mu bitaro vya clinique Prince Louis Rwagasore. Ariko ico momenya nuko ubuzima bwabo bagwayi butabangamiwe kandi bumeze neza. Kubera ko ico kiza kibonekeje ngaha mu gihugu cacu tugiye kwihatira gufata ingingo zose zo gukurikirana hafi ico kiza na cane duhereye kuboba baragiye hamwe nabo bantu kugira ngo tubarabaho bari tubapime kandi twongere dukingire n'abene gihugu. Nico gituma kandi dusavye abene gihugu bose kuguma batekanye na cane bakurikiza za mpanuro nziza zo kugira isuku no kwirinda kwiyanduza no kwanduza abandi. Nkuko mwumvise rero tubandanye rero dusenga cyane kuko ikiza cya coronavirus murabizi yuko Burundi ari cyo gihugu cyonyine cyari gisigaye kitarafatwa, ariko tubandanye dusenga yuko nkuko nyene umushikiranganje nyakubahwa umushikiranganje yabitubwiye ati Barundi rero tubandanye dufatana mu nda, tubandanye dukora kujya nyene batubwiye ati tubandanye dukurikiza zijya manuro zose zisabwa kugira twikingire ikiza cya coronavirus. Muri Tanzania naho nyene mukanya uno musinyi tariki 31 niho haboneka umuntu umwe muri bo bantu bari bagwaye coronavirus mu gihugu cya Tanzania. Umuntu umwe yitavye Imana mu bitaro bya nyene muri Dar es Salaam. Nuko rero ibintu bimeze kiza cya coronavirus kiribandanya gihungabanya ibintu byinshi cyane eka n'ubutunzi bwagabanutse ku rugero rudasanzwe, ibihugu byinshi biko birabihomberamwo. Nuko rero tubare dufatanya mu nda rero twese Abarundi kana abanyamahanga abantu bose mu bamihingo zitandukanye dufatane mu nda kugira ibintu bibandanye bija mu buryo ibintu bibandanye bimera neza cyane. Je nitwa Isaac Classic gira subscribe, like na share kugira ubandanye uronka story cyangwa inkuru zose ziko ziravugwa in town.